hariho aho umuntu akunda umuntu bivanye n'ingabire zimurimwo, hariho aho umuntu akunda umuntu bivanye n'ico yamukoreye, hariho rero n'urukundo rwandi rw'Imana. So rero ivyo byose birashobora kuba impamvu imwe muri zo nuko numva ko uwo muntu nyene n'ukuntu ameze n'iki n'ukwasa taye nuko numva amengo ndayizi. Bimwe abantu bisonze shakagira iki je ntavyo nageze. Oya ko nari nzi image y'umuntu ushaka kandi amubona twicaye muri eglise ndi umupastori kandi ico gihe nari ntaraba pasteur. Antuka rero hageze uravyumva n'uwo muntu uramwumva muri ukavyiyumvamwo. Je muri ico gihe dutangura ari umugenzi atabindi bintu biri nyuma, ariko sanga we yatanguye kunkunda nabizi, hanyuma arabisaba comme rero ntari ni tayari kuja muri iyo relation ndamwankira, ariko acaramera nk'ugabanije communication canumva yuko wa muntu vy'ukuri nanje naye ndamukunda naho ntabwigere ndabimwereka cyane ndabimubwira. Hanyuma ndongera ndasubira ndatera indi ntambwe ndagenda ndamubwira ati mbega bya bintu wasabye uracabifise ku mutima uravyifuza. Ati yego, kuva umunsi ndamwemerera dutangura urugendo rw'urukundo. Ahantu turiko turakundira ikibanza turimwo ni c'umwansi Satani. Satani yahawe isi mu busanzwe gutwara isi. Rero ikibanza turimwo n'ahantu turiko dukorera ibintu normal masi wacu. Rero tuba twinjiye mu ntambara. Rero nyene aha hantu turiko turakundanira, wewe ntakunda abantu bashize hamwe, ntakunda urukundo hagati mu bantu, ntakunda abahuza. Rero egari yuko twinjiye mu ntambara directly. Rero hari igihe bishika ugasanga hariho ico mutahurijeho. Rero muri ico gihe hari igihe biba itafari ryo kutumvikana canke ry'intanguriro ry'intambara, ariko ivyo ni ibintu bisanzwe. Ikintu kimwe novuga nuko iyo hari ubumwe hari no kumvikana, ibintu bigenda neza na za ntambara ntizisubira kugira uburemere zogize. Tutarubaka urugo warasengera umugore right? Ego. Ivyo wasengeye nivyo Imana yaguhaye cane? Tubwire. Si byamaye. Yagenze ibyo nayisabye. Rero bo ico novuga noterera canke nobwira abantu nuko ivyo byose twavuze ni vyiza, mugabo udafise Kristo nta buzima ufise. Rero intango ya byose no kuba muri Kristo, ukegera Kristo akaguhishura byinshi birenze iyo twagiye turavuga. Shalom shalom, turabaramukije mwese mukurikiranye televiziyo Ubugingo Busagutse. Turabaha ikaze kandi muri kino kiganiro kidasanzwe aho tugiye kuganira ku bintu bitandukanye bijanye n'urugendo rw'urukundo muri rusangi. Ndazi neza ko mwebwe mudukurikiranye kumbure hariho abamaze gushinga urugo, hariho n'abariko baritegurira kurushinga. Nizera ko muri kino kiganiro mwese muza gufashwa kandi twateguye ibibazo bitandukanye tuza kubaza bano batumire mubona imbere yanyu, aho baza kwishura ku bibazo bitandukanye. Nizera neza ko biza kubashika ku nyota. Namwe nihagira ikibazo kanaka muza kumva mwobaza twe tutashoboye kubaza, mwovyandika muri commentaire kugira ngo hanyuma kumbure twongere dusubire tubatumire, bongere basubire bishure ku bibazo kanaka muzoba mwashoboye kwandika muri commentaire. Ariko imbere yuko dutangura ikiganiro, reka tubande dusabe pasteur adusengere hama ce dutangura ikiganiro. Kaze pasteur. Kadusenge. Uhoraho Mana nziza, tugushimira n'imbabazi zawe, tugushimiye mwami ko duha akaryo keza ko kuba imbere yawe no imbere y'ubwoko bwawe. Rero ibyo wadutegura no munsi eka byose mwami ubishitse ubisoze mu bwoko bwawe ndetse no muri twebwe. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rigaragare muri twebwe kandi rizirikore ico ryatumwe mwami muri twebwe. Ni mu izina ryo dusinze twizeye. Amen. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Kuri no mwanya mwiza mwemeye kuduha kugira ngo dushobore kubana muri kino kiganiro. Twari twifuje ko ubwa mbere na mbere tubanza guha ikaze Imana kugira ngo vy'ukuri ishobore kuvyagira hagati yacu muri kino kiganiro tugiye kugiriranira, kandi nizera neza ko ibirimo kuko nta kintu na kimwe tugiye kuvuga gishasha, ariko ndazi neza ko abantu bariko baratwumviriza baza gufashwa n'inyishu muza kwishura ku bibazo ndetse no kubijanye n'ivyo muza kudupartager cyangwa kudusangiza bivanye na experience mwagize
novuga mu rugo rwanyu cyangwa mu rugendo rw'urukundo rwanyu. Rero imbere yuko dutangura ikiganiro reka mubanze mutwidondore, turahera ku mutwe w'urugo kugira ngo by'ukuri reka umutwe w'urugo abanze adupresente, atubwire uwo ari we kugira ngo tubandanye ikiganiro tuzinanye twese. Kaze. Yesu ashimwe. Nitwa Pasteur Jimmy Mazimaka, ndi mwene so muri Kristo. Imana iduhane umugisha. Bahe umugisha namwe. Turashobora guha ikaze umufasha nawe ashaka kutwibwira. Shalom shalom, ndabaramukije mwese. Nitwa Ndiho kubwayo Kelly Belange, nkaba ndi umufasha wa Mazimaka Jimmy, nkaba ndi mama umukobwa umwe mwiza dufise. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Turabashimiye kandi ko mwongeye kuduha ikaze. Nanje nshikirije kino kiganiro ni Hervé Joel Irakoze. Tugiye gutangura n'ikiganiro cyacu. Nagomba kugira ngo babanze badusangize gatoyi ku ntaha y'ukuntu bahuye bagashika aho bashinga urugo. Ntitugiye kubitebamwo cyane, ariko nizera ko uko bagiye kubivuga kugira ngo dushobore kuronka aho dufatira, kugira ngo natwe naho turiko turatangura ikiganiro tumenye neza ko ntitwatumiye umukobwa n'umusore, oya twatumiye umuryango, twatumiye umupapa n'umumama bashoboye kurengana ibihe novuga vy'ubuyabaga. Uno munsi bageze aho bubatse urugo rwabo, aho bagiye kudusangiza urugendo novuga rwabashikanye aho bashobora gushinga urugo rwabo. Reka batubwire gatoyi ibijyanye n'urugendo rwabo, ukuntu bahuye naho bageze uno munsi. Turabaha ikaze. Murakoze. Twahuye hari umunsi umwe nk'iyindi yose. Bon, reka ntagure kuri jewe. Jewe nari ngeze mu gihe cyo kwifuza uwo tuzobana, cyo kurondera uwo tuzobana. Hama rero ndabisengera, ndafata umwanya wo kubisengera. Mu gusenga rero niho Imana yampaye image y'umuntu. Mugabo rero ava yuko Imana impana image muri jewe. Antuka naje nari mfise igicapo c'umuntu nifuza. Nafise igicapo c'umuntu nifuza. Hama rero ndashima Imana, nahuye n'uwo muntu, duhuye mbona ni ya image nyene, mbona ni wa wundi. Gusa ntibyanyoroheye ku muntango ko namusabye urukundo, biragorana gatoya. Ambwira ko bidakunda. Hama hagati nta kundi, gusa numva umengo niwe, kugira mve ko byari ukuri muri jewe. Uwo munsi naciye nandika mu telefone yiwanje izina ryiwe kuri nimero yiwe. Izina nanditsemo no munsi niko ryanditse, kubwo kwizera. Donc nabona umengo niwe nyene, naho avugiye ngo ni no gatowe, mugabo nabona ko ari we nyene. Rero sinarimenyere ko sinigeze ndiraga abakobwa cyane, nagiriwe ubuntu. Oya, nagiriwe ubuntu. Uwo nari mbisabye ijya mbere yari uwo nyene. Sinarimenyere rero ukuntu umuntu akatirwa nyene bamukatira. Numva umengo ari muri blague, ca ndigira. Bon, yego, mu nyuma rero kubwo ubuntu bw'Imana, nyuma tuza guhuza nyene birakunda. Ni ivyo. Hama turitegura nk'abandi bose, yakigeze turagira mariage. Uno munsi turamaranye imyaka 4 tubana nk'umugabo n'umugore. Turafise umwana w'umukobwa mwiza. Yego, ni ivyo Imana idahezagire. Yego, ni ivyo. Akereka madame nawe atubwire byari bimeze gute nawe gawe. Byinshi yabivuze. Jewe twahuye ndi muri situation itoroshe, aho numva nkeneye umugenzi cyane yomba hafi, kubera ivyo bihe nako ndacamwo byari bindengeye. Kandi no muri ico gihe nasenga saba Imana izompe umugabo asenga cyane ankunda. Je muri ico gihe dutangura ari umugenzi, atabindi bintu biri nyuma, ariko sanga we yatanguye kunkunda nabizi. Hanyuma arabinsaba ko rero ntari ndi tayari kuja muri iyo relation, ndamwankira. Ariko acaramera nk'ugabanije communication,
nca numva yuko wa muntu vy'ukuri nanje naye ndamukunda naho ntabwigere ndabimwereka canke ndabimubwira hanyuma nca ndongera ndasubira ndatera indi ntambwe ndagenda ndamubwira ati mbega vya bintu wasavye uracabifise ku mutima uravyifuza ati yego kuva uwo munsi ndamwemerera dutangura urugendo rw'urukundo rudasanzwe twakundanye imyaka itari mike imbere ko tugira mariage twakundanye 7 ans hanyuma rero niyo myaka ine rero tubanye umugabo n'umugore ni kuvuga imyaka yose hamwe ni 11 ni 11 twaruye neza ni 11 yego asha ndumva turaza ibibazo byacu biraza gutorerwa inyishu byose sinzi ko Jimmy yoshobora kutubwira gato kugira ngo ce twinjira mu mwanya w'ibibazo mbega muri ico gihe amaze kukwankira wiyumvise gute aratubwiye ikintu gikomeye cyane ngo wacumera nk'ukata Horatio yari hagati yawe nawe novuga imigenderanire irahinduka mbega kugira ufata iyo ngingo yo guhagarika iyo migenderanire mwari mufitaniye vyari bigenze gute canke wari ufise novuga ivyumvira ibihe murakoze bo kubera nari nabisengeye ndabona nabisengeye ikindi nabona image y'umuntu nshaka nenda yizi rero ampakaniye numva umengo mbandanije guforsa ndashobora guhusha chance yiwanje kandi uwo muntu atari uyu nyene hariho umuntu nyene image nabonye shobora kwa nihenze atari we rero vyiza foko ndabihagarika mbe strict nyene ndindire wa muntu atazoza akandengana nasamaye so niyo mpamvu nahagaritse kandi ayimubwira nabwo rero nayimubwije ukuntu rero bivanye n'impamvu kanaka ni byiza ko duhagarika communication cyane kubera ko hariho umuntu ndindiriye atazondengana nagusamariye ko kandi atari wewe wampakaniye yego nagumye ndondera kandi ndindiriye uwo muntu okay marcha sinamubonye uyu rero aza kugaruka nkuko yababariye sangano nyene okay reka ndamwibariza kandi kabazo gatoyi nyene aho nyene hari ikintu waruvuze ngo wasubiye gutera intambwe none ico gihe nivyo warumvise ko byukuri wa muntu nawe warusanze umukunda none ico gihe wamwankira nta kari karimwo nyene byukuri ntiwavyumva byari bimeze gute byukuri nta kari karimo kari kakandi k'ubugenzi hahandi wumva yuko uronse inshuti yo hafi wa muntu muganira ukamubwira ibi ku mutima kandi atari wa muntu ahava agenda hanze abivuge kandi ni wa muntu yasengera je vraiment hanini nta kandi kantu kari gahari kari ako k'ubugenzi nabona ko ndose umubesto ariko nasanze indani kuko ntivyakunda yuko mara umunsi tutavuganye hagize akabazo gatoyi namubwiye arico dusengera nkamubwira rero naramukunda cyane kuko yarakunda gusenga ariko ndamukunda nk'umugenzi murakoze kuko mudupartagije inahe yanyu mukatubwira ukuntu mwahuye n'ukuntu mwagize novuga mwagendanye gushika mushinze urugo rwanyu ariko reka muri no mwanya mu nkundire twinjire muri wa mwanya w'ibibazo n'abariko baradukurikirana baje mu commentaire namwe namba hari kibazo mufise mwandike kumbure hanyuma tuzobatumira baze kwishura ivyo bibazo muzoba mwatubajije na hato baraba turashobora no kubarondera n'abandi kandi mutubwire iki kiganiro tuze tukibandanye ego murafise uburenganzira bwo guterera ivyumviro vyanyu muri commentaire rero tugiye kubaza ikibazo ca mbere kivuga ngo mbega urukundo ruvuze iki kuri mwebwe bon urukundo ni ikintu cagutse cyane normalement urukundo rwo rwatumye tubabo turi buno munsi kubera yuko twebwe base yacu nk'abakristo urukundo turukura kuri Kristo nkuko yadukunze ishengero akaryigura natwe nirwo rukundo dufatiraho niyo fondation yacu so rero igicapo dufise c'urukundo mu busanzwe tugikura kuri Kristo no kubaka kubagomba kubaka igicapo c'urukundo tugikura kuri Kristo uko Kristo yadukunze akatwitangira yama sacrifice yose muzi y'urukundo yagize Kristo akigura umuntu kugira dushobore kuronka ubugingo dushobore kubaho turi buno munsi rero no kubaka nuko mu rukundo iyo tuvuze urukundo normalement twumva kwitanga twumva kubaho kubw'uyundi twumva normalement umuntu agizwe n'ibintu bitatu hariho umubiri hakabaho ibigumbagumba hakabaho
ni mwemu. Ibyo bintu bitatu bigize umuntu. Rero urukundo rutusha kuri za parti zose, ariko ubusanzwe urukundo ruri based cyane kuri emotion. Emotion rero z'umuntu nizo zigaburira umubiri, zikagaburira n'imwemu. Niho rero wa muntu aba yuzuye mu rukundo. Iyo rero afise urukundo muri emotion ziwe gusa, mugo zitari guided by Holy Spirit, uwo muntu ntaba yuzuye mu rukundo. Iyo rero ziri mu ntuze zidashika ku mubiri n'inyuma ngo umuntu abisanta byumva bibone ku muntu, physical appearance ubibone, urukundo ntiba rwuzuye naho. So rero novuga ngo urukundo normalement ni ukwitangira uyundi, ni ukubaho kubw'uyundi. That's it. Okay, murakoze cyane. Kaze namwe. Byinshi yabivuze, ariko jeje no kongeraho urukundo n'umunezero, urukundo n'amahoro, urukundo ni inkomezi umuntu yama afise iminsi yose. Iyo arufise naho ahura n'ibintu bimugora canke bimuca intege, abandanya kuronkamwo izindi nkomezi kubera afise urwo rukundo. Novuga kandi ko urukundo ni sacrifice, urukundo ni ukwitanga ataco witeze ko uhava usubira kuronka. Murakoze ku nyishu nziza muduhaye. Reka twihute kandi n'ikibazo kigira kabiri. Twumvise urugo dutahura iki? Tujuru dutanga kuje. Duhere kuri wewe. Urugo ndabisigura muri way wanje. Tashaka kutabihurizaho n'abandi. Mugabo je niko ndabitahura. Nabo bazotubwira muri commentaire. Exactly. Rero jewe kunda bizi canke kunda ndavyumva muri jewe. Tuvuze urugo normalement tuvuze projet y'Imana yabaye successful. Satani akazi kamuzanye wewe canke kazakora nako gusambura, ariko akazi k'Imana nako kubaka, ni inyo united. So rero mvuze urugo umva projet y'Imana kandi yabaye successful. Bref numva ari ibyo. Kuri jewe urugo numva yuko icambere ari fondation canke ni n'abantu babiri bishize hamwe, bavyumvise kumwe, bavyemeranije bakaja hamwe, hama bagakora ico kintu citwa urugo. Hama ikindi novuga nuko urugo ari institution divine Imana yashizeho kugira ngo tubeho tuguwe neza kandi dushitse umugambi wayo kwinoze. Imana iguhezagire, ko kantu karakomeye cyane. Urugo n'urwego. Okay. Imana ibihererwa icubahiro kubw'ibibazo dusubije. Turabandanya turacaye muri wa mwanya w'ibibazo nyene. Turageze ku kibazo kigira novuga gatatu. Mbega bigenda gute kugira abantu babiri bisange mu rukundo kugeza aho bashinga urugo? N'iryari biyumvira kuja gutangura gutegura gushinga urugo? Antuka sino precisa ngo n'iryari, kubera ni decision abantu babiri bafata. Iyo rero binjiye mu rugo rukundo ntivuga ngo n'iryari, kubera ntibiri general, ni ibintu decision abantu babiri bafata. Gusa iyo hageze muravyumva, mwebwe muravyiyumvamwo mukumva ko antuka harageze, hari amasinya mwamwe kwereka yuko hageze ko mwubaka. Yego sino precisa muga ngo nigiye kanaka. None mbe biva hehe kugira ngo abantu babiri bisange binjiye mu rukundo kugira umuntu ashobora kumva iyo kunda uwundi bigenda gute? Bon, normalement hari uburyo bwinshi bushobora gutuma ukunda. Hariho umuntu akunda bivanye n'izo emotions ziwe. Izo emotions n'uburyo ziriba guided canke uburyo zirongorwa. Hariho umuntu akunda umuntu bivanye n'ibyo afise,
hariho aho umuntu akunda umuntu bivanye n'ingabire zimurimwo, hariho aho umuntu akunda umuntu bivanye n'ico yamukoreye, hariho rero n'urukundo rwandi rw'Imana. So rero ivyo byose birashobora kuba impamvu imwe muri zo. Bon, rero nibaza ko rero tuvuze ngo umuntu ashobora kubyisangamwo canke iki, bon, en bref nibaza ko kugira ushoboye kwisanga muri ivyo bintu ni igihe kimwe muri ivyo bintu cakoze canke cadominye muri wewe, niho ushobora kwisanga wakunze canke wakunzwe. Ariko nk'abana b'Imana twebwe ico turabira ko si bya bintu nyene twariko turavuga, si bigumbagumba, si iki, antuka hageze ko ukunda umuntu namwe mu yarakubwira nkuko nayitwize kubashingiye intahe, je narabyumva ko hageze, kandi n'umuntu nuko numva ko uwo muntu nyene n'ukuntu ameze n'iki n'ukwasa taye nuko numva amengo ndayizi. Bimwe abantu bisonze shakagira iki, je ntabyo nagize. Oya, ko nari nzi image y'umuntu ushaka, kandi amubona twicaye muri eglise ndi umupastori, kandi ico gihe nari ntaraba pasteur. Antuka rero hageze uravyumva n'uwo muntu uramwumva muri uko avyiyumvamwo. Harico mwokongera ko jewe ico nokongera ko ako byinshi yabivuze. Ico nokongera ko nuko premièrement n'ijambo ry'Imana ravuga mbega abantu babiri bogendana badasezeranye. Nibaza yuko nuko ayo izo sentiment d'abord zahabaye hagati y'abo bantu babiri, kubera yuko umwe akunze umwe undi ntamukunde, ntibikunda ko abantu baja mu rukundo c'abarutangura. Nkuko yabivuze harafatira ku bintu bitandukanye, hari umuntu akunda umuntu kwa mota, je novugira ngo bikora nko kuma ama 5 sens, ukuntu umuntu avuga, ukuntu umuntu araba, ugasanga uwo muntu aramukunze. Rero je nibaza ko rero icambere nuko habaho connection hagati y'abo bantu babiri bigendewe kuco umwe yakundiye kuyu umwe ubundi yakundiye uyundi, hama bakabona gutangura iyo relation. Igihe rero hageze nimwe novuga ngo nta gihe umuntu twovuga ngo nijya ari hageze mwebwe babiri mwafashe decision mukavuga ati harageze ko twubaka, wamaze kuvyumvira ugasubira kuyumvira, cyangwa karaba ku ruhande ukongera ugasubira kuraba ku rundi ruhande ukavuga ati uyu none ahisemo ko tuzobana. Muri ico gihe je numva yuko habageze cagihe uvuga ngo n'uyu nta wundi ari ku ruhande, nta wundi amaso yanje ariko nta wundi shaka kumva, nta wundi shaka kuraba, n'abaza bose ukaguma uraba wa wundi, kandi ugafata decision mu mutima wawe. Muri ico gihe habageze yuko ushobora gukora iyo projet cyangwa ugatanga urwo rugendo rwo gutegura mariage. Nizere ko baradukurikirana bafashijwe, na je ndiko ndafashwa. Okay, turabandanya n'ikindi kibazo gikurikira. Mbega hajya mu rukundo novuga abantu mukiri muri fiançailles n'igihe mwashitse mu rugo, mbega harabaho intambara, mbega nk'abana b'Imana bo vyifatamwo gute? Mvuze abana b'Imana mvuze abakijijwe canke abakristo, bo vyifatamwo gute? Bon, ikibazo ciza cane. Mbere yuko tugira mariage normalement, okay, reka ntangure ngaha. Mwiyangaje gukundana, mwinjiye mu rukundo, igari kwinjira mu ntambara ubwabyo. Iyo engagement ba winjiye mu ntambara kubera impamvu ahantu turiko turakundira ikibanza turimwo ni cumwansi satani yahawe isi mu busanzwe gutwara isi. Rero ikibanza turimwo n'ahantu turiko dukorera ibintu normalement si wacu. Rero tuba twinjiye mu ntambara. Rero nyene aha hantu turiko turakundanira, wewe ntakunda abantu bashize hamwe, ntakunda urukundo hagati mu bantu, ntakunda abahuza. Rero egari yuko twinjiye mu ntambara directly. Bisigura iki rero? Intambara zamaho imbere n'inyuma. Hatariho n'intambara ngo bibone ko harimo kugeragezwa canke kurwana. Antukani baza ko aba ari ikibazo. Ubura ahantu satani ashakanye. Nibikomeye mu yandi majambo.
rero icyo wakora wokora nk'umwana w'Imana canke se ku muntu akijijwe bon iyi ntambara zije normalement hari umuntu yanyigishije akantu mu buzima kari nagafashe nk'akantu gakomeye naho ndakisa akantu ngo ni ikintu gikomeye mu buzima bw'iwanje kandi kicaramfashije ni umukozi w'Imana yarambwiye ngo igihe cyose uzokwame witeguye intambara kandi ntuzogenda rimwe intambara ikubana ntoya muri wewe donc ntuzokumve ko intambara ari nto we niwitegura intambara uzokwame witegura intambara niniya hama rero intambara niyaza ari ntoya yoroheje bizokorera kuyitsinda niyaza ari niniya kandi kubera ko uzoba witeguye biroroshe kuzoyirwana so rero nta bundi buryo bwo kwitegura canke guhandura ico kibazo no gusenga nk'abana b'Imana ikindi mukaganira nk'abana b'Imana nibaza ko ahanini nivyo ni ugusenga ni ukuganira hagati yanyu mukasiguza Imana nk'abantu nyene mufise urufatiro rwa Kristo nyene nivyo nta bindi intambara ntizobura que ça soit imbere ya mariage mukiri muri fiançailles même après igituma mvuga ko zitabura nuko n'abantu babiri baba bahuye batandukanye bamwe bafise imico itandukanye mudahurije ku kintu kimwe canke ikindi abantu batabona ibintu kumwe rero hari igihe bishika ugasanga hariho ico mutahurijeho rero muri ico gihe hari igihe biba itafari ryo kutumvikana canke ry'intanguriro ry'intambara ariko ivyo ni ibintu bisanzwe ikintu kimwe novuga nuko iyo hari ubumwe hari no kumvikana ibintu bigenda neza na za ntambara ntizisubira kugira uburemere zogize rero ico novuga nk'abana b'Imana nk'abakristo ikintu dukwiye gukora nuko musengera hamwe hagiye mushize hamwe umutima nimwe iri connecte hari n'ibintu ari intambara mudasubira kurwana zonyene musanga zonyene zisenyuye mutazi ko vyagenze musengere hamwe ikindi yabivuze niyo communication ntubiki ikintu ngo uzokimubwira ugende wivugane muri chambre ngo je nzogira ibi n'ibi hari ukuntu abakobwa canke abadamu cumara imisi 3 ntiwamubwiye ikibazo yakoze wibaza ngo araza kukibona wibaza ngo araza kucibwira ariko iyo umubwiye ati rero hano hantu wakoze akantu katagenze neza nawe ari umuntu afise guca bugufi muri we kandi nawe afise umutima umenetse woroshe murabiganira mukabiheza niho za ntambara dasubira kugira uburemere kandi dasubira kuboneka murakoze reka tubandanye kubw'umwanya kuko ibibazo ni byinshi ni imvura nabo ariko barasubira kwishura byinshi oya ni sawa mwisanzure uyu n'umwanya wanyu kabisa umwanya wanyu n'abadukurikiranye ndazi namwebwe mukomeze kuguma muri ko murandika ibibazo byanyu intererano yanyu ibibazo turiko turabaza nituko tubibaza abagusa nawe wumva hari ico kwishura ishura kugira ngo abazosoma commentaire yawe baze bafashwe kugira ngo dushishikare kubaka umubiri wa Kristo muri rusange ndagiye kuvuga ikibazo kindi gikurikira kandi nizera neza ko gihanze benshi kabisa aba ngo hagati yabubakanye canke bitegurira kurushinga hari aho bihuriye n'uruhara rw'imiryango nuvuga abavyeyi kuko haraho habaho intambamye mu bantu bako bitegura gushinga urugo iyo abo bantu bako bitegura gushinga urugo hakabaho intambamye z'uko bavuga bifatiye ku bintu byinshi bitandukanye bakavuga tujya nta mafaranga afise ujya ntiyize ujya ava muri ibi ava muri imiryango iyi imiryango ntiyubaka ugasanga nizo ntambara nyinshi benshi bariko baracamo muri kino gihe mbega uwo muntu nikiye kintu mwoshobora kumufasha nk'abantu barenganye muri ico kibanza uno musi mugeze ku yindi ntambwe novuga yegeye imbere reka duhere hariya izo ntambara zamazihari jewe ikintu ca mbere novuga ndahera ku mwana ijambo ry'Imana avuga ngo twubahe abavyeyi bacu kandi niho tuzoronka kurama no kumererwa neza turi muri inosi nohanura uwo muntu ari guca muri ivyo bintu
kugira imyifato myiza mu kucitwaramo kubera yuko hari igihe bishika umuvyeyi nawe ntaba kwanse gusa hari igihe ataba aravyakira muri we ko ivyo bintu bigiye kuba rero nibaza ko vyiza umwana canke uwo muntu ari guca muri ivyo bintu yofata umwanya akabisengera agasengera nabo bantu akarabibwira hama nawe akabaha umwanya wo kuvyakira muri bo. Ikindi rero novuga naho ku bavyeyi mboneyeho ko karyo abo bavyeyi nuko nabo bokwakira bagashigikira abana babo muri iyo ntambwe baba bateye kubera yuko nabo ntibaba basi hanyuma bakafatanya muri urwo rugendo kubera niho biba birimo umugisha kubera yuko umwana niyagenda umuvyeyi atamuhaye umugisha muri ico gihe nawe ntazoba agiye neza kandi n'umuvyeyi umwana niwe niyagenda benshi ntibashika ntibaja mu manza zabo nabone nta mugisha nta n'umunezero biba birimo rero wa muntu kuraca muri ivyo bintu gira imyitwarire myiza egera abo bantu babwire mu bugwa neza hamubaho umwanya nabo kuvyakira arico bongera Wishoboye. okay bon gato no kongeza ko bon kimwe co nkuko twatambwe twivuga mariage ni ikintu kirwanwa satana kirwanya gose mu bushobozi bwiwe bwose arakirwanya rero tuvuze ku bijanye n'imiryango kurwanya ico kintu bica bi automatique navyonye rero mu busanzwe hari naho usanga hari ibintu mu miryango nk'iyo ugasanga nk'umwana canke abana barabuza kugira mariage normal matari uko babanse nkuko yabisiguye ahubwo ari ukwera na karande ziri mu muryango hariho karande yo kudashaka muri umuryango wo kutubaka ugasanga hariho impamvu zindi kanaka ikindi nkuko yabisiguye abavyeyi kenshi urumva bawucancana abavyeyi b'abadamu bafuhira abana babo bafuhira abana babo cane so haraho ayumva umengo umwana ntiyogenda ntiharagera ntarakura donc ibintu vyuko rero umuvyeyi rimwe rimwe ugasanga agongana n'umwana canke abavyeyi bagonganye n'abana rero kuri kote zose turashobora kuba gutanga impanuro gatoya twavuga ngo ni vyiza yuko bibaye vyiza abavyeyi n'abana bagira umwanya wo kuganira gusa hano ubundi vyipfira ni hamwe biba vyarapfiriye mu ntango umwana ntagira umwanya n'umuvyeyi ngo bayage ngo amugira umugenzi ja kuryo hamwe wa mwana mwisangaho cana mwisanzuraho amuyagishe vyose amubwire papa mama nabonye umukunzi bimeze ukuja bayage bidakunze abereke n'uyundi donc iyo relation kenshi mu bana n'abavyeyi ntibaho rero kumva umuvyeyi yakira uwo mwanya ngo uzanye umuntu mu fiance mugiye kubakana si ikintu atera yumva uwo mwanya gira aho ngo murashobora kuntahura rimwe rimwe rero usanga abavyeyi bigoye ariko nk'iyo abavyeyi mwakuranye mwakuriye hamwe mwishengero rimwe mwizera bimwe biroroshe cane gutahura umwana igihe abwiye ngo mama canke papa harageze ko nubaka nivyo je niko novuga murakoze gatubandaye n'ikibazo gikurikira mbega birashoboka ko umuntu agira urugo rwiza mu gihe benshi bafise ibicapo bitandukanye ugasanga ibitandukanye ivyiyumviro canke ibicapo bafise ni ibicapo bibi vy'ingombi babonye amadivorce ibiki ibintu bitandukanye mbega birashoboka ko umuntu agira urugo rwiza ingo nziza ziracabaho ego je navuga ngo ego impamvu ngo ego normal Mario makosa dukora reka ndaprofite mvuga ko akanyene mu busanzwe abantu dukora amakosa ameze gute turakunda kwikompara n'abantu bananiwe kandi hariho abasinze canke abashoboye ariyo mpamvu usanga no kubaka babihikiringo kanaka ngo hariho imyaka ya ese ngo angaho urenganye no impamvu babigira uko nuko barabira ku bantu beshuwe kandi hariho ingo zanesheje byagenze neza sinzi ko dutahurana so rero je novuga ngo ego birashoboka kugira urugo rwiza kuva mu ntango gushika Kristo agarutse canke muvuye mu mubiri nyene mupfuye ego je novuga ngo ego kwera ko hariho babishoboye nubwo hariho ababinaniwe mugabo turafite twinshi tw'abantu bo kwigiraho bashoboye rero abantu bareke kwigira ku bantu bananiwe bigire ku bashoboye bariho benshi okay bana heza agira amen
nk'uko abivuze ni ukuri biracashoboka yuko abantu bagira ingo nziza kandi n'ubu hari abafise ingo nziza turafise uburerero rero je nobwira abo bantu benshi bafata umwanya munini bahawe kuraba ingo zasambutse ibyananiranye bawufate bawushire kurondera no kumenya ko bubatse neza babarondere mbega mwe mwabigenje gute mubigenza gute kubera nk'uko babivuze turabira ku bagenze ama divorce byagenze gute ukamenya amakuru n'amakuru n'abantu utazi ariko rero hariho ingo nziza kandi nabo twobigirako kandi ingo nziza zirahari birashoboka yuko abantu bubaka mu mahoro bakaba muri ya Edeni kabisa by'ukuri Imana ibahezagire turabandanya n'ikindi kibazo gikurikira kandi arabambe ku musore canke inkumi bitegurira kubaka urugo birashoboka ko barushinga batiyanduje mu gihe bashobora kuba bamaranye igihe kirekire bagashikaho bubaka urugo batiyanduje ngaze umwanya wose ngumarije ntangura anyway ego nuvuga ngo ego birashoboka impamvu ko bishoboka ni normalement relation naho yo bari ndende gute naho yo mara umwanya ungana gute bivana ama decision mwafashe mu buzima ama strategie mwashizeho ama principe mwubakiye urwo rukundo rwanyu genre naico mushaka gushikako ego ikindi rero nk'abana b'Imana turatinya Imana turubaha Imana turanka icaha rero iyo uzi neza ko ivyo bintu ufise muri wewe uritwarika kandi bigakunda birashoboka cyane kuko hariho uturero tw'abantu benshi byakunze ego birashoboka nitwoca tugiye generaliza abantu bose ariko nk'uko twabivuze tubwigire canke barabire ko babishoboye ukuri birashoboka nk'uko yabivuze ama principe ama stratégie fondation moshirako nayo rimwe iragena canke irerekana yuko ivyo bintu bishoboka canke bitoshoboka hanyuma ni nk'uko yabivuze ubonye ko hari ikintu kiza kugutera kuba wo kwiyanduza hunga murakoze ikibazo gikurikira yanda gitumbereze kuri Pasteur Jimmy niwe kiraba okay hari umusore yakunze umukobwa arabisengera kandi biramwuzura aremezwa neza ko uwo muntu ari we nibaza ko bigomba gusa nivyo yakorabye mugabo biratandukanye ariko vyaranse kwavuga atera intambwe kandi rimwe na rimwe arabona nibimenyetso uwo muntu mwomufashike murakoze ni ikibazo ciza kandi ivyo bintu biri ku bantu benshi ni ikibazo kiri ku bantu benshi abajene benshi kandi antuka bageze ugasanga barafise ubwo bwoba gusa nagomba kubabarira ntangura kuri ico kibazo ku nyisho yacu d'abord mubanze mumenye neza yuko ubwoba buva kuri Satani ikintu cyose wemereye gukora utayikoze mu mwanya wacu uri muri fail uri kuratsindwa ikindi umwanya wagiye ntugaruka umwanya urenganye ntugaruka now nk'umuntu rero no muhanura bon d'abord niba yarasenze akabona ko umuntu ari we akabona nyene ko ari we eda niba atagwaye si akomeye natera intambuko nyene nafate decision birashoboka birakunda nagende birakunda nkuko twagumye tubabarira nahanuza abantu babishoboye abaze byagenze gute mwabikoze gute cenga je nayo bari antuka nubwo nabwiye ngo nuyu wa mbere na propose bigakunda suko atari benshi bace mu maso yiwanje suko naje ntari mfise igikundiro barankunda bamwe n'abakobwa baratinya no kubivuga ariko kakora bintu amageste ukabibona ko uwo muntu vraiment ubibona bivanye yo gusa na decision nari nafashe mu buzima bw'iwanje kuva nkijijwe niki antuka ivyo bintu nari nabihakanye muri jewe zano ni jenzo propose siko gusa sitegeko ko umugari we gusa propose nuko ari ibintu twishizemo gusa muri Afrika niki anyway so gusa ico no mubarira natinyuke birakunda
nagende n'ivyanka rya mbere rya kabiri zokunda gusa niba kweri abona ko umuntu yamusengeye akabona n'Imana yamubariye ko umuntu ari we nta bindi Imana ntibesha natinyuka agenda sinatsinda ubwoba nta kindi nizere ko abasore bariko baratwumviriza inama bayumvise kandi nizere ko hari ikigiye kubafasha ikibazo kigira kabiri ikindi kibazo novuga mu byo turiko turatumbereza ku muntu tugiye kugitumbereza kuri Madame Keringaho kiravuga ngo mbega iyo bishitse umukobwa agakunda umuhungu aremeye gutera intambwe nawe wabivuze ko wagarutse mugabo wagarutse ko bari bamaze kukubwira mugani baza ko bidasanga mbega iyo bishitse uwo mukobwa agakunda umuhungu aremerewe gutera intambwe akabwira umuhungu ukuntu yiyumva jewe numva akarorero ni jewe c'est vrai bari bamaze gutera iyo ntambwe ariko naho bayiteye byasa nkuko bihagaze hanyuma ahubwo ari je ntera indi ntambwe ko mwemerera nkanamubwira yuko nande ndamukunda je nibaza yuko birashoboka n'ukuri nuko societe na culture yacu kenshi itabitwemerera nk'abakobwa canke abadamu ariko n'ukuri birakwiriye kandi birashoboka yuko uvuga ikiri ku mutima uwo muntu wamukunze ukabimubwira umukobwa nawe nyene akaresha ego akamubwira ati je nagukunze meze ukuntu nuko ega Hervé nuko peut-être tubifata ukundi nuko tubifata ukundi tukumva umengo tuvuze koresha umva umengo ni ikintu kiremereye ni ibintu bisaba procedures ndazi sino ni ijambo rimwe ndagukunda ego nta kindi bisaba so ukunda umuntu kubera icyo upfa mubwira ndagukunda that's it vyanke mugabo wawe ntone ntumere nka wa muntu yanga gusohoka mu nzu adasitara sohoka mu nzu nta kundi sitaye uraja kwivuza mugabo bandanye ubuzima that's it urakoze muravyumvise namwe murumvise ibi byo bishuye ndizera ko namwe muriko muradukurikirana mugume bandika muri commentaire mugumane natwe urumva ko ibintu bishushe cyane bibaye ngombwa tuzosubira tubatumeko bishure ku bibazo muzo bamwabajije okay ikibazo gikurikira kiravuga ngo nibiki umuntu yo kwitegurira imbere yo kuja mu rugo mbega hari bihinduka uko muzinanye muri fiançailles mu rugo hari bishasha umubona ko ni gute umuntu yovyitwaramo hari uturorero moduha ego birahinduka cane birahinduka kubera impamvu nkazinga yingira mvuge number 1 impamvu ga yuko ushitse muhira ushobora kubona ibintu bitandukanye n'ibyo wabonye muri fiançailles nuko kimwe ni theory ikindi ni pratique rero muri theory hari aho umuntu ashobora kubona ibintu menga arabishoboye mugabo yinjiye mu kibuga akabona ibindi bitandukanye akarorero abafootballeur reka nitiza abafootballeur n'abafana umufana ari hanze y'ikibuga hajya ashobora kubaza amataktike menshi y'ibijanye na football mugabo kubera ari hanze akabona umuntu ari mu kibuga indani arateye iswata hajya ashobora kumutuka arashobora kumuvuma donc amubwira ibyo avuga ibintu byose yigombeye mugabo umushize mu kibuga niho yabona reality y'ibintu wamukinya ariko arahura navyo rero novuga ngo hanze n'indani biratandukanye ntuka biratandukanye be yacu sinibuka neza ikibazo ko ncabaza nako ndavuga ngo nibiki umuntu yo kwitegurira imbere yo kuja mu rugo no kuvuga ari muri fiançailles ego number 1 ico kwitegurira icambere itegure yuko d'abord muri yo kwitegura kwawe itegure yuko wiyubake muri yo wiyumve yuko utari mwiza you are not perfect nturi parfait ubanze wiyumvisha ico kintu iyo ni number 1 secondly wumve yuko ugiye kubaho kubw'undi muntu number 3 wumve yuko ibizoshika byose warinjiye nta gusohoka donc harimo umuryango umwe gusa umuryango usohoka nta uriyo ibyo nizo gufasha yego acunga kongerako jewe ikintu novuga ngo umuntu yo kwitegurira bwa mbere ni kubanza agafata umwanya wo kubisengera kuko urugo uruhabwa n'Imana uhushije ica kabiri novuga ngo umuntu yobanza agafata umwanya wo kwimenya
no kumenya umupartenaire wiwe ngaho ndavuga par exemple ari gusanga nk'umukobwa hari umuntu ashaka gukora business abaguma agendagenda atari umuntu wo kwicara muhira ukaca usanga uwo mukundanye wewe ashaka yuko uzoba umumama uzokwicara muhira byose akabimenya wewe ukagumurereza abana rero muri ico gihe abo bantu biragoye ko bashobora kugira urugo rwiza kubera yuko ntaho bahuriye rero biba byiza yuko umuntu wese amenya mugenzi wiwe akamenya n'iyakaraja akamenya vision y'umuntu kugira yumve yuko vy'ukuri aho hantu bazohajana kubera umwe agenda droite undi akagenda à gauche biragoye yuko vyokunda hanyuma ikindi novuga iyo umuntu amaze gushika mu rugo avant na après ntibiba ari co kimwe nkuko bivuze ngo hariho théorie na réalité na pratique gusa iyo wafashe umwanya kandi wagiye ufise novuga ngo ugiye mu rugo ufise ivyiyumviro vyiza kandi uvuga ngo ngiye kubaka kandi ukaba ufise ikintu novuga ngo ugiye uzi ko ugiye gutanga ntugiye kwakira gusa muri ico gihe nibaza ko nahone birashoboka bigakunda murakoze cyane murakoze ku nyishu muduhaye ndizera neza ko ni nyishu mwagiye murarasa ku ntego utoba yanyuzwe n'ubundi ni vya bindi nyene batubwire ahubwo ibi biganiro tubikomeze canke sinzi muratubwira mu makomantere yanyu tugomba kugira ngo tujyane Hervé gusa mu busanzwe nawe tuguma twishura uko ibi ntabwo ari zo nyishu za nyuma rero n'abandi babe free niyo mpamvu bumve yuko ni ama opinion yacu yego mugabo ntabwo ariyo ntuze iri final tugana ku musozo ngira ndababaze ikibazo ca nyuma ariko imbere yuko ndababaza kino kibazo two tuntu turi imbere yanyu mwashaka kudutora two dupapuro twonye natwo mu mwanya mutoyi cyane ibintu bigiye kumera neza mu kindi gice nimutuzingurure turababwira okay ikibazo ca nyuma kiravuga kiti no munsi dukunze kumva havugwa amadivorce menshi cyane ikibazo gihagaze aha mbega hajya mwibaza ko divorce iva kuki kugira abantu bari bumva ibintu kumwe bagashika aho basezerana kubana ibihe byose kugira ngo bafate iyo ngingo yo gutandukana niki kibitera bon sinzi niba dutangura kuri jewe ni kuri jewe ese murahawe ikaze okay bon divorce rero iva ku bintu byinshi ndashaka kumeshoningamo bikeyi divorce nibaza ko hari ibyo twagiye turavuga imbere gatoye hari ibyo bita karande ugasanga rimwe rimwe hariho umuryango bavuze yuko donc nta myaka irenze 5 umuntu azokubaka muri uwo muryango rero ugasanga karande irashiragira gukoze mwakazi kweri ushitse muhira mu myaka 5 2 10 urasambuye umuntu wiwawe murakundanye murafashanya muri byose murumvikana muri byose mugabo akaba kantu gato gusa kwera ca kintu mwubakiyeho ca karande mu muryango urugo rugasambuka ikindi arashobora kubaho indi mpamvu kenshi kunda kubaho ni miscommunication genre communication donc itameze neza ntibagira umwanya ndaguha nk'akarorero hariho nk'amafamiya mwamwe usanga nk'umudamu kugira ashobore kuvugana n'umugabo donc ya communication ugasanga nk'umudamu bimusaba gusaba rendez-vous mu rugo babana mu nzu cyane donc asaba umubonano kandi ari umugabo wiwe so rero nk'ivyo bintu navyo sivyo tuvuze communication ni ryari biba ryari canke igenda ikorwa gute mu rugo byiza nuko habonetse impamvu ituma mushobora kuvugana canke hari impamvu ituma umwe muri mwe bwavuga mu umwanya wo mwanya nyene mwumvirize ako kanya nyene mutegera ugutwi muvugane mu biheze ava yuko bandanye mu bindi kubera yuko iyo ugumuteba muri ivyo bintu birafata umwanya munini ya muri mwe mu kubaka ikintu kinini ico kintu kuye muzogisambure canke mwubake bizofata umwanya munini canke usange murasambuye ikindi usanga bon no kwihangana gukeye usanga kwihanganira nabigoye ugasanga vraiment nta kwihangana kurimo
umuntu akoze akantu yundi aca kukihangana bikagorana. Ikindi gikunda kubaho ni fondation muba mwarubakiyeho. Par exemple nkatwe mwadutumiye nk'abakozi b'Imana. Normal mu rugo rwiza ni urugo rwubakiye kuri Kristo. Iyo Kristo ariyo fondation yanyu, niyo bigoranye muhira mu rugo, mumenya ahantu muja kubariza, mushira amavi hasi kuri ya fondation yanyu, bamwe ati Kristo byagoranye, tabara. Rero iyo mwubakiye ku bindi bitari Kristo, biroshe ko urugo rusambuka. Mwubakiye par exemple ku mahera, iyo amahera abuze canke bihindutse gatoya, biroshe ko urugo rusambuka, kubera ko umugore canke umugabo ashobora kubona uyundi afite amahera akimukira kuri wa muntu. So kuya ntiharira umwanya, reka nawe agica vuze sinovuga byinshi. Yego. Yabivuze. Kimwe gusa no kongera ko nuko Shetani aba yateye abayinjiriye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntitugahe icicaro Satani. Rero hari igihe nk'uko yabivuze, hari igihe hari akantu gatoyi ukakabika ugasanga biranse, kubera wagumye ubika wakira akagera ahantu wumva yuko bitagishoboka gushobora kwakira ico kintu. Hama usanga umwe yafashe iyo decision akagenda. Iyo ni imwe mu mpamvu, ni nyinshi, ariko ahanini nishimye kuvuga kuri ico kintu yuko ntiduhe umwanya Shetani, ntitumuhe Satani umwanya, kubera yuko iyo wubaki ako kantu kaje ukabika ukwinjira kandi araza akadugira kuri ako kantu wabitse, kandi ugasanga n'ukuri ikintu kitari gusambura urugo kiragusambuye. Murakoze cyane, umwanya w'ibibazo urarangiye. Turasubira kwibutsa kandi abariko baradukurikirana, ntitwabaniganya ijambo, ntitwifatanya ijambo twenyene. Namwe murahawe ikaze mu makomantere, mwandike, mutange ivyiyumviro vyanyu, kandi mwongere namwe mugira ico mudusavye. Ivyiyumviro vyanyu ni nkenerwa, hari ico mushobora guterera, turiteguye kwa gusoma amakomantere yanyu, hama tugakora ivyo muzoba mwadusavye, kuko nico tubereyeho, kugira ngo tuzibazanire ibiganiro bitandukanye, cyane tubazanire abantu batandukanye bashobora kubaka imitima yanyu, kugira ngo vy'ukuri mushishikare gufashwa n'ibiganiro bica kuri no televiziyo. Rero muri no mwanya tugiye guca mu wundi mwanya udasanzwe. Nivyo twababajije ibibazo bitandukanye, ariko turagomba ngo namwe kuri utwo tuntu mufise ngaho, novuga hariko ibibazo bagiye kubazanya, kare twamye dutangurira ku mushinga ntahe, ariko no musireka uno mwanya reka duhere kuri madame, abariwe atangura kubaza ikibazo, hama amwishura, hama uraza murakurakurana. Murahawe ikaze, mwanya ni rwanyu. Ikibazo ni irihe bara nkunda gusumba ayandi? Nyandarize canke novuga iri kubera ibara ukunda bivanye n'ibintu zikunda kwambara, ni ibara ryera. Irindi rya kabiri ni akaroza. Oya, katumuhe indi chance chérie, subira indi chance vraiment. Ndaguha indi chance vraiment. No kuri vraiment. Raba amavani ngunda kwisiga, raba kandi urabizi ko sinkunda guhindura. Ndaguha indi chance vraiment. Bon, j'aime ari en tout cas ni rouge. Rouge gusa na white mbona umengo irimwe, ariko cyane cyane rouge rose. Nibyo. Nibyo? Second chance. Okay. Aha.
ni yahe verse biblique nkunda cyane? Verse ukunda ni Matthieu 28 kuva kuri 19 gushika kuri 20. Nivyo. Okay. Kirakomeye cyane. Nikiye kintu ukunda kuri jewe kandacumvireho nanje? En fait ico kibazo mugabo ntigitahuritse. Cyatahuritse. Nikiye kintu ukunda kuri jewe? Ja kuri ku mubiri Hose uhinjira uhashiki, ku mutima, ku maso, ku maguru. bavuze kimwe niho bigoreye. Oya, nikiye kintu Nkunda ukuza. sa gute? Usa neza uko nshaka. Ndengera kuvuga ikindi? Bon, ikindi nkunda kuri we ni uburyo ntahura. Yeah. Yego. Aha. Niki nkunda gufungura? Apana bya kera. Byarahindutse. Nibutse ko ico kibazo bakimbajije muri ambasade ngo nigi ukunda gufungura ngo uramuzi cyane ko ico gihe navuze ngo ukunda kurya kawunga n'ibiharage ariko Byarukuri. yego Okay. à l'époque ariko ubuya arashobora gufungura ikintu kenshi ngo atari cakunda bivanye na situation. ngira bivanye n'iyo saison wari urimwo peut-être ngira nivyo nabona ukunda gufungura cyane. Ikintu ukunda gufungura urakunda ifungurwa novuga z'ikirundi sinovuga ngo kiri specific ariko ndashobora kuvuga ari imyumbati, ari ibijumbu, ari ibiraya bitetse mu mazi, ibintu bitetswe mu buryo bw'ikirundi niko nobivuga, hanyuma ugakunda batubwiye ikintu kimwe reka mvuga ibyo ndabivuga en general. Okay. Tutarubaka urugo warasengera umugore right? Ego. Ibyo wasengeye nivyo Imana yaguhaye cyane? Tubwire. Si byampaye. Yampaye Genze birenze gute? ibyo nayisabye. Oya. Iyo nyishu ntikwiye. Developer injira en detail. Utubwire ibyo wayisabye, mutubwire ukuntu yaguhaye ibirenze ibyo wasabye. En fait hariho je nasabye Imana umugore mwiza. Imana amaye umugore mwiza arenze abandi bagore natekereza kubona mu maso. Abona. Bon, en tout cas in general nukuri Imana yampaye ibirenze ibyo nayisabye. Kubera urumva bon nibaza ko niba ari intege nke ubwo ndazirimwo kubera yuko umunsi ku yundi mbona ubwiza burenze ubwo natangiye kubona umunsi wa mbere. So rero numva umengo Imana yashiremwe imiyaga. Yeah, that's it. Imana ishimwe. Amen. Aha. Ngo nikihe kintu maze kugukorera utazopfa wibagiye? Naje profitero kumva kwera. Kabazo koroshe. Ibintu byinshi wankoreye n'ibike nibagira n'ukuri. Maze gukora bike ni gutibagira. Ni byinshi cyane. Kimwe reka mvuge
kimwe n'urukundo wankunze wowe chance basuvuge bitatu yego kangerageze ndabivunagure icambere n'urukundo wankunze mu gihe byaboneka yuko bidakwiriye ko nkundwa kandi ukaguma umbwira amajambo meza ukaguma unkunda ukaguma unyitaho kwa kundi nyene ica kabiri nuko uzi kunezereza umutima wanje sinzokwibagira ama anniversaire yanje kera meme tukiri muri fiançailles wahora wama nkorera ndibuka imwe ntazokwibagira tugiye mu ivugabutumwa minuit igera ari mwijoro turi mu modoka turi kumwe n'abandi ndarindira kumbwira joyeux anniversaire abandi barampostinga abandi baramvuga birambabaza ndashavura alors que wateguye surprise ico sinda naho ntayakiriye neza gose nkuko ako kajambo renda karindire ko yari anniversaire ya mbere ari igeze muri fiançailles wari kubimbwira twicaranye joyeux anniversaire merci akubuyora mu bikora ikindi naco nuko ntazokwibagira no kuri wampaye amahirwe yo kongera gukura mu gakiza wampaye opportunité yo gukorera Imana ndibuka imisozi twaduganye ndibuka amajoro twararanye turiko turakorera Imana hamwe nkabona ukuntu urongoye abandi nkabona ukuntu ukoresha donc ikintu c'Imana ugiha agaciro n'abandi ba jeune bose twari kumwe muri ya ministère ya ZDS rero nico kintu ca mbere n'ukuri iyo nico ca mbere watumye niga gusenga ndibuka umunsi wa mbere tugira rencontre natashe mfise ishavu ryeranda ryarindi ryo kuvuga ati none iyo Mana bo basenga iyo Mana bakunda gutya iyo Mana ibiyereka gutya none ntibishoboka ntangura gusenga ndabishizemo inguvu ntangura kwirondera kandi nanje Imana irankoresha Imana itangura kunyereka ibintu hari niteze bya bindi nabona ku bandi umengo je ntivyombako ntangura kubibamo rero nukuri warakoze ico kintu nshobora kucibagira warakoze kumpaye amahirwe gukorera Imana turi kumwe n'ukuri amen n'ubuntu bw'Imana yego merci ya twafashe umwanya munini muratubabarira yego turabashimiye ukuntu ntacyo kumbure tugira tuzofata ibindi bihe byo kugira ngo by'ukuri mushobore kwiexprima canke mutubwire byinshi birenze hama je ubwanje nahezagiwe n'ikiganiro kandi nizera neza ko namwe muriko muradukurikirana mwahezagiwe reka mubandanye kandi mwandika muri commentaire abaryohewe n'ikiganiro mutubwire ivyumviro vyanyu birakenewe harabo mukeneye ko tubatumira tuzotumira abandi interano yanyu irakenewe cyane kuko ico twifuza canke ico tubereyeho ni mwebwe duhari ku bwanyu niyo mpamvu uyu mwanya twawufashe kugira ngo vy'ukuri tubarondere bano bantu kugira ngo bashobore kutuganiriza kino kiganiro ciza batugiriye reka turangize tubashimira dushimire Pastor Jimmy dushimire n'umufasha wiwe sinzi ko turangiza hari akantu gatoyi bose n'abarangiriza kugira ngo ce duheze ikiganiro murakoze natwe turabashimiye ko mwaduteye iteka nyene kugira dushobore gusangiza abandi je ndavyita ko ari ubutumwa bwiza kubera ibintu bishobora guhembura ubuzima bw'umuntu kugarura ibyizigiro mu buzima bw'umuntu ni ubutumwa bwiza rero ico novuga noterera canke nobwira abantu nuko ivyo byose twavuze ni vyiza mugabo udafise Kristo nta buzima ufise rero intango ya byose no kuba muri Kristo ukegera Kristo akaguhishura byinshi birenze iyo twagiye turavuga natwe nivyo byadufashije akanyuma norangiriza ko twe muri fiançailles yacu twafashe donc mu myaka ya nyuma urumva ko twagize fiançailles itari ngufi itari ntoya twagize umwanya mwiza wo kugira donc twamaze kwidesida ko tuzobana rero dufata decision tuvuga ngo niba tuzobana reka dutangure programme yo kwitegura uko tuzobaho mu rugo naho uri wanyu na je ndaho ndi muhira
dutangura kirite a distance ava yuko turyama twafata telefone tugakora kirite yacu service yacu umwe akarongora programme undi agasengera imitwaro undi akigisha rimwe rimwe tugatumira n'abantu umwigisha ku ruhande tugakonekta twese tugakora iyo service iyo twinjiye muhira mu rugo byaratworoheye cyane twaciye tubandaniza ko nyene iryo teraniro rirakubandanya so rero nabwira ngo ibintu byose twavuze fondation nimwe ni kubakira kuri Kristo Imana bahezagire. Merci beaucoup turabashimira ko twizeye mukadutumira kugira dushobore kuganira tukayaga ariko sinja kure y'ivyo yavuze ni byose nta n'irindi jambo ndenzaho fondation ni Kristo urugo rwiza ni Imana ni Yesu n'abantu babirohuje umutima n'inama murakoze natwe turashimiye mwese mwari mudukurikiranye ikiganiro cyacu tukirangirije hano ariko ngira ndabibutse mugire subscribe abataragira subscribe mukomeze kugira ngo ibiganiro tuzoza turabaha muzoze murabibona ku mwanya mugire comment mugire like mugire share ibi biganiro mu bisangize benshi bashoboka natwe ico tubemereye no kubazanira ibintu bishasha tuzokwama tubatungura tuzokwama tubazanira ama surprise kandi nizera neza ko muzoshishikara gufashwa n'ibiganiro bitandukanye bigiye kuza biraca kuri no televiziyo yacu ubugingo busagutse jewe ndabasezeye tuzosubira mu kiganiro gikurikira Imana ibahezagire.